kuko ni meilleur journaliste kitire utari umunyamakuru ugarasaba bishitse bakamuvumbya ko mugubundi ni abanyamakuru mukanya rero iciza kugira ngo uza kuba yaserukiye journaliste kitire ari DJ rafasha nke spokesman umwe aze kuzanga agufashe acane buji ayizimye akatira abantu gusangira sibyo gaye kuko ni yanyu ama uko biza kubandanya nyuma y'iyo gato nashaka bace abo mu buhinga hariya batwongera ibinyobwa tunwe tubandanye tunwe rero batwongera ibinyobwa tuko turanwa turaza gutanga ijambo ku bandi bari ngaha umuntu afise ico yifuza gushikiriza kuko hano hari abantu benshi baserukiye imigwi itandukanye kuko navuze abaserukiye ishirahamwe ry'abanyamakuru hariho abaserukiye televiziyo Lema uramwigere umubona ajya w'inzobe nyinshi yaserukiye televiziyo Lema arahari urumva televiziyo Lema irahari ngaha nari natumiye ubuserukira kuja nari natumiye uwo presenta radio Buja FM Amipro ntiyashoboye kuza kandi murazi ibintu bino okay haza Gisegael urumva Buja FM irahari hariho Kiltire yaserukiwe na Ediso RFM yaserukiwe na Kivodo na Evrari abantu bakomeye cyane gato karakura na Jack Karakuze nake ndi gato kakuze haye nantuze na match de promoter wa madress numu DJ dasanzwe abantu bakunda kumviza RFM miso samedi kuva saa 3 kugeza nka saa 8 ni wakubitamo imiziki myinshi nuwo bari karavuga afite n'ibyo byiza birenze hashoboye nibaza amaradiyo amwe ashoboye guseruka ngaha nubwo atari yose hariho abagenzi banje bamfashije kuva kera muri RTNF jewe harageze igihe nitwa umwana wa RTNF aho nciye hose bakanyita umwana wa RTNF Kisansa Vyembe yaje naramutumiye ngo ntiyaje niwe ari guserukira isanganiro ntiyaje yafatiriwe twarahuye kesha acambwira ngo umwana wa RTNF gute ndamubaza kweri kunyita umwana wa RTNF tembrema urareba RTNF baragufashe neza rero jewe sinaye gukora ivyo bintu ntirengagiza abo bantu ndashimiye abanyamakuru bagenzi banje ba Formie ba Prosper ba DJ Fanny ngaha bashoboye kuza kumfasha nk'umugenzi wabo ntibaje nk'abarungitswe na RTNF baje nk'abagenzi ba Benduwa mugabo twafashanije byinshi Imana bampezagirira niyaza kugira gutanga amajambo namwe muragira ko mubitekereye nk'abantu bitwa bansumba zose ukamvuge ko muri basumba zose nari ubyanga n'indirimbira hari vuga sumba zose uzogenda bihagarika ni mutabyemera muri bansumba zose sipo yemere cyane ni yagira ndi cyo kuvuga ijambo wari wese araza kuronka umwanya wo kugira ashikirije kugira twese twiyumva nimo twisanzure twese ngaha hama mugezi ijambo rashaka gushimira umupfasoni wanje atuma mbo mustar akomeye cyane kugira ngo mustar kugira je shobore ku mustar niko narose uyu mugore w'umwana mwiza kuko gukina sinema harimo ibintu byinshi by'ibititaza bitoroshe utarose umugore muzima atokwihanganira kubona wakinanye n'undi muntu muri mu gitanda mwajyana babagore babafuwa bati nagenda ujyamane n'ujya mwaye mujyamane ntamenye ko yari sene muri ko murakina ariko rero n'umustar uno mustar mukuru agakurikira be nuko kubana n'umustar wa mbere no wakabiri ni je wabandi n'abana kuko jewe yatabuyu sinari gushobora gukina sinema aranyihanganira arandika akamamaho gusa n'Imana izondinde kuko sha nibyo bitsitaza by'abadeni mu biriyo kuko Imana izondinde vraiment tutabeshanye muri filime abantu abasore bace babyumva cyane abasore bakunda inkumi muri sinema vraiment bari ugiye muri sinema inkumi urazirona vraiment bazere yo kwiyora
umukinnyi wa sinema ndi umukozi w'Imana kandi sinzigera mbemukira gospel ngo nje hirya ya gospel nivyo nzogira nivyo nzokina nzoguma ndi hafi yo gukorera Imana cyo bituma je bitantanga bitansitaza abenshi bakunze kuvuga ngo muresha abakobwa beza cyane muri sinema mushaka kuba nkunda badembe arabana twahuye je bundi mucarama ngo yo ngo abeli ngo mwana wa abeli ukunda badembe kandi umwana icare yarabivugiye ni sinema my family nerekanye ni pasteur atera mada ndatera madaruguru ndatera madino sinema bisaba kwihangana kuyikina kuko twambara yindi shusho y'undi muntu tukabayo je nabaye umutera mada ufata utwana ariko ni sinema biriko ku barundi batahura sinema ikinwa gute seni bagute bijya nkina sivyo mbamwo ahubwo je nambaye ishusho y'ico kintu nshaka gukora sivyo ariko n'abademo sindabanko n'abanga n'uyu ntabandari ruhande naramwimba ndabanga yoza kunda ruhande je umurura nagiye nkamukura mu Rwanda tinyaruka akaza tukabana urumva rero sinogira ngo nayo ndabanga sindabanga nuko ntabicishije amajambo ndashimye umunyamakuru wa kera yafaje muri Rema bamwita ikivumbi umunyamakuru yafashije kera cyane nawe ndamushimiye kuba ari ngaha ndashimiye umunyamakuru wo muri Ikimamara agent Ikimamara mube wazanye inzuki mu bimamara ikimamara ni ikintu kiva mu inzuki mube wazanye inzuki ni Ikimamara agent nawe yari ngaha abantu bamfasha cyane kugenda n'amapaje n'abandi benshi nariko ndabona ntaho mbona n'abandi basimo basigira amakuru bita Buja Today ni umunyamakuru atangiye gufasha cyane abantu bakina amasinema akabasanga kwitera akaza mu itenda akadusanga kugira natwe tumenyekane tuje hanze nk'abantu bakina sinema niwe muntu wa mbere atangiye aribuka ku bantu bakina sinema akaduha ikiganiro ndabashimiye abantu bose mwashoboye kuza abantu ba Ecobis ya bisi niza kugutaha hama mbere yuko dusangira gato nashaka nshime imbere yanyu mwese uyu mugabo muremure none yake uyu bamwita kijaja akora amagato kandi n'umuntu muzima ruremo aritaho abantu bose bo muri Israel akora amagato bazi margamye arafasha abantu bose bari muri wewe urazi ko bitwa 257 abantu bose bari muri 257 muze muraja kwa kijaja kuko yumvise umustar uri muririmbi uri umuntu kina sinema ukamwitura niwe arakwitaho cyane nuko kwima natubwire yo zikorewe nabivuga nawe bivuga ingene bihere n'amahoro twakijaja ngo patisi twakijaja ngo patisi gaba yiri umushere muto cyane ama wewe kamirwa family tukaba dukora amagato dusanzwe dukora amagato kuri vision nini cyane yo guteza imbere kino gihugu yo gukora ibintu biri professionnel bon Dieu jewe namashikira uwariwe wese ajejwe n'ibintu biri culturel burundese muri nuko akabaririmbyi bahari ngaha mu gihe bifuza gato mu miziki yabo ndakunda kuziba mu gihe bakeneye filime muri filime igato bakeneye kugira ibintu bya anniversaire ndakunda kuzibaterera ndaterera uko nshoboye kose akora zine ku mwaka akurikira Israel muri ko murakata hejuru Oh my God! Shaka kuvuga ahantu
comité exécutif à BJC, Association Burundaise des journalistes culturels. Dusanzwe ndi umunyabigega, murabona ko turi kumwe n'abandi ba DJ Fanny dusanzwe turi muri ryo shirahamwe. Nagomba fata akanya gatoyi mashimire bimwe by'umwihariko Abel Nduwayo, umuririmbyi nk'uko yabivuze, ni umukomediye, ni umukinnyi w'amareresi, hama kandi ni umuntu akora ibikorwa by'iyo nk'uko yavuze ama ice cream benshi baramuzi. Ariko je nagize ikibazo sinzi ko na Fanny icyo kibazo cyose turagifise, yaba umuziki yaba amafilme yaba ibindi byose turatwa ngaha mu Burundi benshi babikora mu kwitanga kuko kandi babikunda, tuvuga ko byinjiza amahera. Ndi sirosete ko naho YouTube yo biguha itaguha ibi byose waduhaye, kandi twarabonye ko mu minsi iheze wari watumiye abandi bakora ubusa nk'uyu wacu. Rero cyo nashaka kuvuga, ntiwabikoze kuko ufise amahera menshi, wabikoze kubera ufite uwo mutima urutwo duke, kandi mu babikoreye ntiwaravye ngo aba barafashije canke aba ntibagufashije. Ngira ko mbwira natwebwe twagize amahirwe yo gutumira, twafashwe neza ngaha, tubishireho ku mutima ushima, sivyo? Ntitubirye nk'uko kumbure tworya n'ibindi by'abandi bose. Utahure ko Abel ntiyabikoze kuko ari afite amahera menshi, ariko icambere afise n'uyo mutima n'urukundo. Niteka kubona hariho gato yateguriwe meilleur journaliste culturel burundais. Oh my god. Dushimiye natwe ku izina ryacu, natwe tuzogerageza kugufasha uko tubishoboye, ducishije ku byo dushoboye dusanzwe dukoresha, yaba imbonesha kure n'amaradiyo dukoresha. Murakoze cyane, mubandanye mutera imbere mu bikorwa byanyu. Fanny, turirimba Rwayizani mwaka mwiza Musha, mwaka mwiza musha, mwaka mwiza musha, journaliste culturel. abejise. Urashafata sawa, urafanyaje? Nani mavitu sasa tuna magato Fanny ngari biletaka Fanny abize cyane. Oya, Gabushatse ni oya, tuanza Hey, 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 hey.